Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nizere ko mwagize indwi nziza, indwi tuvuyemo, kandi ko mushishikara kubona Imana. Haleluya. Uno mwaka duhagaze muri iri jambo ritwibutsa igikorwa Imana ikora cyo kutwambika, ritwibutsa ko nyene muri urugendo rwacu tutari twenyene. Bwira umuntu mwicaye uti nturi wenyene. Haleluya. Ntituri twenyene, nturi wenyene. Kandi muri urugendo ntiwihagije, ariko Imana mu buzima bwacu icikora igira gute, iradushoboza gushika ku bintu tutokwibajije ko twoshikako. Haleluya. Ukavuga ati ibi bintu nta buhinga bwanje mbona, nagize intambuko nto, ariko Imana yagize intambuko nini. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma tumuhimbaze, nico gituma tumushingira intahe mu ndirimbo, ntituyibeshera. Hariho Imana muzodekuvura abantu basenga mu bihugu vya Aziya. Bene izo mana bazishikanira amashikanwa kenshi ku masezo n'amaperiode atandukanye, kugira ngo izo mana ntizibahane. Akora vyumva, kugira ngo ntizibime imvura, ntizibime uruvyaro, ntizibime umwimbu. Ni nk'Imana baha ibiturire, bakatsa imyotsi, bakagira gute, kugira ngo ni nk'uko boyicecekesha, kuko iyiri hano nta kindi iza atari kurandura, bagaca bayicecekesha kuko ari gutyo bayibona. Ariko iyi Mana turiko turavuga uyu munsi, Yesu ashimwe cyane, ntaco tuyikorera kugira ngo tuyiseduize, cyangwa kugira ngo tuyikalme, ngo volcan iraje canke ibihusi biraje ngo nimukalme Imana, ngo nimutanga amashikanwa. No, ivyo dukora ni bito ugereranije n'ico yo yadukoreye, kandi ivyo dukora ni resultat y'intahe tuyifiseko, kandi tubikora tubishaka, atagitsure, atakagobero, ata manipulation, kuko yambereye Imana. Haleluya. Amen. No muzi shaka kuvuga muri uyu mutima nyene turimo, no muri nondwi nzohagarara cyane kuri kiciyumviro. Umutwe w'amajambo uyu munsi uravuga ngo ukwizera ni ukuboko kwakira ivyo duhawe n'Imana. La foi, c'est une main qui reçoit ce qui nous est donné par Dieu. Ukwizera ni ukuboko kwakira ivyo duhawe n'Imana. Mu minsi iheze, surtout dimanche zibiri ziheze, narahagaze cyane ku kijanye n'isezerano, no kwibutsa yuko ivy'Imana ikora canke ivyo twe turiko turakora byose bihagaze mu isezerano Imana yadusezeraniye. Kandi twavuze importance yo kumenya amasezerano, kandi twabonye yuko iyo mwishengera abantu badatahura amasezerano y'Imana, naho baba bakijijwe, babaho ari bagoyigoyi kandi babonerwa n'umwansi, kuko badatahura constitution yacu canke ama clause ya alliance dufitaniye n'Imana. No kuvuga ngo iyo ntahura amasezerano neza, ivy'Imana inyemerera, ivy'Imana yavuze, ivy'Imana ikora, mbaho mu buzima nakira ivy'Imana yavuze kuko ndabitahura. Rero muri no mwaka mu bintu byinshi tuzokwiga, yaba tuvuga ku masengesho, yaba tuvuga kuma aspect atandukanye y'ijambo ry'Imana, nzoshimikira cyane ku kamaro kuko dutahura. Ariko no munsi shaka kongeramo ikindi ciyumviro citwa ukwizera. Iyo ugomba kwakira ikintu kiva ku Mana, nta bundi buryo twakira ivy'Imana yasezeranye atari ukwizera. Rero kujya umuntu yakiriza amaboko, canke kujya umuntu ego yakiriza amaboko ico bamuhaye akagifata mu ntoki, ukwizera niko kuduha access ku vy'Imana yadusezeraniye. Ico gituma Yesu yabwiye abigishwa, aravuga ngo nimwaba muri jewe, ijambo ryanje rikaba muri mwebwe, musabe ico mushaka cyose muzogihabwa.
Yesu atwereka yuko tumaze kuba turi muri we, haleluya, hama tukaba turi no mu ijambo ryiwe, turashobora gusaba tugahabwa. Ariko Yesu mu kuvuga iryo jambo yashizeho ivyimviro bibiri ndiko ndaherako. Cimviro kimwe kiravuga kuba muri Yesu. Muribuka ko twarabivuze mu minsi yahera, ibintu byose tubihabwa kuko twavyawe, kuko twashitse muri Kristo Yesu. Ako Yesu agaca yongeramo ikindi cimviro akavuga ati, nubwo uri muri jewe ukwiye kuba no mu ijambo ryanje. Bisobanura ko hari abakristo bakijijwe bakakira Yesu ariko bakaba batari mu ijambo. Abo rero niyo bariko barasenga, igituma bamwe badahabwa nuko iyo basenga badatahura ijambo. Nukuvuga ngo amasengesho yabo n'amasengesho y'ibigumbagumba, y'ibishobisho, arimo ama emotion. Ikintu gihagurutsa Imana gukora mu buzima bwacu canke ikintu Satani ashobora kumva iyo turiko turexecute canke iyo turiko turategeka, isi y'impwemu yumva ikivuye mu ijambo, ntiyumva ikivuye mu mosozi canke ama emotion yanje. Nico gituma uzobona ko umuntu ashobora gusenga agateba akazoheba amasengesho ko abona umenga ntiyishuwe kangahe yagiye asenga akadendebukirwa, ariko ataruka Imana itishura amasengesho. Ariko nubwo ari muri Kristo Yesu, amasengesho yiwe ari mu bwana, amasengesho yiwe si amasengesho y'umuntu ari mu ijambo. Kubera iki? Iyo umuntu ari mu ijambo, iyo ariko arasenga, asenga ibihuriranye n'ivy'ijambo ryemera, asenga en accord avec la parole. Nico gituma abantu mukunda amasengesho, bantu mwese muriko muradevelopa umutima n'ubuzima bwo gusenga, ntuze wemere kugira urugendo rurerure usenga utari mu ijambo. Kubera iki? Iyo umuntu asenga cane ntabe mu ijambo, hariho possibilité canke hariho risque yuko adevelopa igisata c'ubuzima bwiwe c'impwemu, akadevelopa sensibilité yo mu buryo bw'impwemu, akumva, agashobora kubona ibintu, agashobora kugendererwa mu buryo butandukanye, ariko akakira ibintu atari ivy'Imana. Kubera iki? Kuko nk'uko Imana ari impwemu, niko na Satani ari impwemu. Frontiere hagati ya territoire y'ivyemewe n'Imana n'ivyo Satani agenderamo, frontiere, vuga uti frontiere, igishiraho ibimbwira ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana ni jambo. Nico gituma muzobona mu buzima bwanyu abantu basenga cane ariko mubaravye mukabona baravangiwe, ukumva ntushaka gusenga ngo use nawe kandi asenga, ukibaza mbega ko uyu muntu asenga ariko yavangiwe, canke ko uyu muntu asenga akaba bishe, canke ko uyu muntu asenga akaba ari trouble fete, akaba ari probleme, akaba atavyamwa vy'Imana, pourtant yama mu rusengero, pourtant yama yisonzesheje, pourtant Bibiliya yamiri ku mutwe. Uyu muntu ni igiki camubayeko? Ni hahandi abantu baca bavuga ngo n'uyu ngo n'uwukijijwe. Iyo tubonye ibitameze neza, nuko kuba umuntu asenga ntibihagije, akwiye kuba asenga ari mu ijambo. Amen. Rero mu kuvuga ukwizera, mvuge ngo ukwizera ni ukuboko kumfasha kwakira ivy'Imana yansezeraniye. Amasezerano y'Imana ku buzima bwanje nayahawe n'Imana mu rukundo rwayo no kubw'ubuntu bwayo, ariko kugira ngo ndayakire ndizera. Nico gituma abantu bose Yesu yarabapfiriye ku musaraba, ariko abantu bose ntibazoja mu ijuru. Kubera iki bose batazoja mu ijuru? Nuko hariho abo yapfiriye ariko batamwizeye. Ariko kandi Bibiliya ikavuga ko abamwizeye vyabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Mu yandi majambo, ico Imana yatanze cose siko bose bagifise ko access, atari kubera Imana yatoranije abantu ku butoni, ariko ni kubera Imana yahaye bose, ariko hariho abatizeye.
bamwe baravuga ngo Imana iraza abazoja mu ijuru n'abatazoja mu ijuru, nayo kwiza abazoja mu ijuru n'abatazoja mu ijuru kubera ko ije nigore, ibyo ari byo byose iraza aho nzoja. Imana kubizi ko uzoja mu muriro cyangwa utazoja mu ijuru ntibiyigira responsable yaho uzoja, kuko Imana izi vyose, ni omniscient, ni Imana ifise toute la science. Imana izi vyose, izi biri imbere, izi biri inyuma. Twege dutegekwa n'umwanya, yo nta mwanya uyitegeka. Rero kuko ari Imana izi vyose, irazi n'abazoyigarariza, irazi n'abazoja mu muriro. Ariko kubibizi si shwa yayo ko uja mu muriro, ahubwo uracafise uburenganzira, haleluya, ucumvijwe igiye ko wizera, ko wihana, kugira ngo nawe uhabwe amahirwe yo gucika umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Rero mw'isi hariho abantu batizera Yesu, hariho abantu batizera Yesu, hariho abantu Imana zabo ari inka, hariho abantu Imana zabo ari amashamba n'ibiti, abantu bafise imana nyinshi. Hariho n'abantu baraguza, no muri Bibiliya hariho abantu baraguza. Kandi umuntu yizera ibyo kuraguza canke yizera ibintazi, ibyo yizera birashobora kumukorera, birashobora kumuha resultat. Ukuri ntiguhagaze kuri resultat, ukuri guhagaze mu ijambo. Si kubera umupfumu wamutumbereye ukamusaba aguhindurire situation cyangwa gukiriza umwana agakira ucumugira Imana yawe, kuko Bibiliya iratwemeza ko na Satani arakora ibitangaza. Ni ukuvuga ko ikintu cyose umuntu yokwizera, n'igipfuye nabi, n'abasenga amazi, n'abasenga inzoka, zirashobora guproduza resultat mu buzima bwabo. Kuko kwizera ni ikintu Imana yaturemanye, ariko kandi Bibiliya iratwereka neza yuko ukwizera ko n'igihe twizera Kristo n'ico yakoze. Rero ntuzombwire ngo warasenze ibishushanyo canke waragiye ahantu mu mazi canke waragiye ahantu mu mwonga urakira ingwara ngo duce tubigira ukuri, kuko ukuri ntiguhagaze kuri resultat, ku gitangaza cakoretse. Ukuri guhagaze kuki? Ukuri guhagaze kwijambo. Nuko muranyumva? Kuko abantu benshi barakurikira ibintu bakavuga ngo jewe ngo naragiye aha, naragize ibi, ngo hama ndakira, hama ndaronka promotion, hama ndaronka akazi. Ngenda kubwira yuko hariho ibintu wizera bikazana resultat ariko atari ukuri. Difference hari yico Kristo avuga n'ivyo twizera bitari vyo, nuko ivyo twashizemo ukwizera bikatuzanira intahe canke ibitangaza, nuko iyo bitubakiye ku Mana bituzanira ibitangaza, bikazana n'abadayimoni mu buzima bwacu, bikazana n'ibibazo mu buzima bwacu, bikazana n'inkurikizi utaca wihuta kubona ariko ubona mu gihe kiri imbere mu buzima bwawe. Haleluya, amen. Rero muri iyi ndwi ndashaka kwanaliza isezerano Imana yagiranye na Abrahamu, nico turikuramo, nico rizana mu buzima bwacu. Haleluya. Ijambo muri chapitre 12 ya Genèse, uravyumva, niho shaka dusoma verset 1 kugera kuri verset 3. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigira rurangiranwa, n'abandi bazibagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Haleluya. Igihe Abrahamu atarazi Imana, asenga imana ziwabo z'abakarudayo, ataramenyana n'Imana, Imana yaraje iramwiyereka, iramubwira ngo Abrahamu nkurikira, sohoka uva iwanyu. Abrahamu nta makuru y'Imana yari afise kuko ntiyari izwi iwabo, ariko Imana ihamagara Abrahamu. Iri ni rimwe mu masezerano akomeye yo muri Bibiliya, tubona yuko nigo rufatiro rw'amasezerano amwe duhagaze ko uno munsi nk'ishengero, ariko kandi ni nayo fondation y'ihanga canke y'igihugu y'ubwoko bw'Abisirayeli. Bihagaze ku masezerano Imana yahaye Abrahamu.
kandi muri aya masezerano harimo n'ibituraba twebwe abizera. Iyo rero wakijijwe, narabivuze, bene aya masezerano no kwita amasezerano ari majeur yo muri Bible utegezwa kuyatahura, kuko iyo uyatahura arafekta ingene ugendana n'Imana. Umuntu azi aba neza, uravyumva? Rero birakenewe ko nk'ishengero dutahura ibintu bimwe bimwe dukura muri iri sezerano canke muri iyi alliance Imana yagiranye na Abrahamu. Yesu ashimwe cyane. Aha ni Imana imuhamagara ikamusohora iwabo, kandi murabizi mwese yuko Abrahamu, uravyumva, haheze igihe yari yitavye Imana, ariko icatumye Abrahamu akurikira Imana atigishijwe iwabo, atazi, nuko Abrahamu yizeye. Nukuvuga ngo responsabilité y'Imana iduha amasezerano, ariko uruhara rwa Abrahamu nugo kwizera kw'ivy'Imana imubariye. Uravyumva? Usomye igitabo c'Abaheburayo, urashobora kudusomera Abaheburayo igice ca 10, Hébreux chapitre 11, Hébreux 11 verset 8. Abaheburayo 11 ku murongo 8 haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaja. Akagira gute? Agenda atazi yaja. Nukuvuga ngo Abrahamu kwizera kwamutumye atambukira muri incertitude, mu kutamenya. Mu bwenge ntiyatahura iyo Mana imuhamagaye, ariko mu kwizera yizigiye iyo Mana imuhamagaye. Vyumvikana yuko iyo Abrahamu atizigira iyo Mana, atarasanzwe azi, akizera yivuze, bisobanura yuko amasezerano yose Imana yamubwiye ntihari gushobora gushika ku buzima bwiwe. Rero bidutahuza ngo ukwizera ni ukuboko kuma kwinjira canke kwakira ivy'Imana isezeranira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibi biri valable no kuri mwebwe muri ngaha mwakijijwe. Urugezo ugendanamo n'Imana rwubakiye ku rugezo utahura canke wizera ico yakubariye. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Genèse chapitre 15 verset 18 kugera kuri verset 21, tubona Imana ishitsa isezerano mu gace ka mbere Imana yabwiye Abrahamu. Genèse itanguriro 15, 18 na 21. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho asezeranira Aburahamu isezerano, atuhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashisa ku ruzi runini ariko Efurate, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu, arico c'Abanyakeni, c'Abakenizi, n'c'Abakadimoni, n'c'Abaheti, n'c'Abaferizi, n'c'Abarefa, n'c'Abamori, n'c'Abakanyakanani, n'c'Abagirugashi, n'c'Abayebusi. Haleluya. Abrahamu amaze gukurikira Imana muri chapitre 15, Imana iramweretse ngo iki gihugu uhagazemo, iki gihugu urimo. Haleluya. Aramubwira ati uhereye kuva aha, Imana yetablisa amafrontiere y'iki gihugu. Iramubwira ati aha hose ndahaguhaye, kandi ahaguhaye n'uruvyaro rwawe. Nukuvuga ngo igihe cyose Imana iza kuvugana na Abrahamu, iguma igaruka ikamugandiriza ikiganiro c'isezerano. Munyumve bantu b'Imana, iyo turiko turasenga, iyo twegera Imana, Imana ituganiriza ikiganiro c'amasezerano. Uravye ikiganiro c'Imana na Abrahamu muri chapitre 12, Imana ibwira Abrahamu atarasohoka, ariko muri chapitre 15 imuganiririza kuri terrain. Nukuvuga ngo ivy'Imana iriko iravuga ni vya bindi nyene, ariko iriko ibivugira muri contexte iri different, ariko iriko irakonfirma yuko icivuga iragikora, iragipoursuiva kugira ngo ireme muri Abrahamu umutima w'ukwizera yuko itabesha. Iramubwira ati harabe ndahaguhaye. Iyo ndiko ndasenga, iyo nje mu masengesho, iyo mvyutse mu gatondo gusenga, iyo ndiko ndarondera Imana, kimwe mu bintu bikomeye Imana igenda ituganiriza mu ijambo ryayo,
kugira ngo isubire kutwibutsa ubwizigirwa bwayo, kuko hari ahantu dushika mu buzima kubera gukekeranya, kubera ibibazo, tukagira ubwoba, tukumva turaneshejwe, tukumva tugira twirukanke. Imana ikagaruka ikavuga ati Abrahamu, aha hantu naho wahasanze amoko ahaganza kandi akomeye, aya moko nzohabaka, nzohaguha, nahawe. Imana ikavuga kugira ngo ihumurize umutima wawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Usomye Itanguriro 17 ku murongo w'7 ukagera ku murongo w'8, Imana isubiye kandi kugaruka gusubira kugira gute kwibutsa iri sezerano. Iravuga ngo kandi ishinze isezerano ryanje ngusezeraniye, ego, wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Haleluya. Uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana, iri isezerano ridashira, kugira ngo nkubere Imana, wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Kandi wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma nzoba iki gihugu wabaye muri nyambukira, nico gihugu cyose cy'i Kanani, kuba ishamvu y'ibihe byose, nabo zoba Imana yabo. Haleluya. Abrahamu, iki gihugu sinzogiha wewe gusa, ariko n'uruvyaro rwawe ndakibahaye. Mwakibayemo muri abanyamahanga, muri abayetranje, musaba visa, bagdoda ikidodo, usigura aho uzoshikira, usigura aho uzoba n'iminsi uzomara na ryari uzosohoka, ariko wewe n'uruvyaro rwawe aha hantu ndahabahaye. Haleluya. Mutahure yuko Imana mu gusohora Abrahamu hari ivyo yamwemereye, ariko Imana irikiragaruka irasubira kandi kubishimangira, irasubira kandi kubishimangira. Ikibazo ngomba kukubaza, iyo uriko urasenga Imana ikwibutsa iki? Nirihe jambo Imana yakwibukije mu ndwi iheze mu masengesho yawe? Nikihe kintu Imana yakwibukije hirya y'ejo uriko urasenga, canke muri iyi minsi? Nikihe kintu Imana irikiragarukana mu mutima wawe, mu kintu yavuganye nawe? Kuko Imana igihe cyose ije kutuvugisha isubira kutwibutsa ivyo ishaka gukora mu buzima bwacu, muri version, muri langage, muri context itandukanye n'iya mbere, ariko igihe cyose Imana iza kudukomeza. Kubera ko Imana itwibutsa amasezerano, nuko izi ko muri ubu buzima tubaye mu bibazo vyinshi n'ibigeragezo vyinshi n'imiriro myinshi twabiririmbye, naho yoba imiriro, naho yoba amazi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Tugaruka ahantu twibutswa ko Imana igomba kugendana natwe, niko yabariye Abrahamu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. So ndashaka kuvuga element zine zigize isezerano ry'Imana na Abrahamu. Point ya mbere uyandike, uravyumva, sibaza ko nzobigaruka ko mu gihe kiri imbere tugiye hajya muri rya ndwi, ariko ica mbere Imana yasezeraniye Abrahamu, yamusezeraniye uruvyaro, nzoguha umwana, nzoguha uruvyaro. Mwese murabizi ko Abrahamu yatevye kuvyara, mwese murabizi ko Abrahamu yavyaye ashaje, ariko naho imyaka yari myinshi ku buzima bwiwe n'ubw'umugore wiwe, imyaka ntishobora guhagarika ubushobozi bw'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Isezerano riraruta imyaka. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira kuri Genèse chapitre element ya mbere, point ya mbere 17 verset 5 kushaka kuri verset 6, aramubarira ngo ego Zo amahanga menshi, kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga agukomokako, n'abami bazokwandurukako. Haleluya. Amahanga azogukomokako, n'abami bazogukomokako. Ndanaguhinduriye n'izina. Mbaze abasoma Bibiliya, ibi bintu Imana yabwiye Abrahamu ngo ndaguhinduriye izina, yabimubwiye yavyaye? Yabimubwiye ataravyara. Yesu ashimwe cyane. Yabimubwiye ataravyara. Kugira ngo Abrahamu iri jambo aryakire bisaba kwizera. Vuga uti kwizera. Ururimi rw'Imana iyo iriko iravuga ukarugereranya na condition physique canke na situation financière, canke ukabigereranya n'ivyo uri kuracamwo, canke ukabigereranya n'urugendo rwawe, wama wumva rimwe na rimwe umenga iciyumviro c'Imana kiratandukanye n'ivyo uri kuracamwo. Ariko kubera ko Imana igaruka ikabwira Abrahamu, kuko itoreka kumubwira hama ikabikora, Mana reka kuvuga umumbarira, nzanira abo bana nze ndabavyare nabo bami nze ndabavyare,
ariko reka kuzura amena amatwi kubera ko Imana iguma igaruka kubimubarira. Nuko Imana irazi yuko uko Abrahamu yumva ijambo niko kwizera kwirema mu mutima wiwe, kandi Imana irazi yuko Abrahamu naho ibindi ko nabigusezeranira, facteur foi, ukwizera kutaremetse muri wewe, ibi bintu birashobora kudashika. Rero ndagusubiriramo kugira ngo iri jambo rireme muri wewe ukwizera, hama kuguhesha ivyo ndiko ndakubarira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma iyo turiko turasenga turakeneye ijambo. Turakeneye kuba duhagaze mu ijambo. Turakeneye kuba turiko turamedita ku ijambo. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki ijambo nico kintu cyonyene kirema ukwizera mu mutima wanje n'umutima wawe. Bwana asifiwe sana. Ikintu ca mbere Imana yamusezeraniye uruvyaro. Sinzi amasezerano Imana yaguhaye, sinzi ivyo wizereye, sinzi ico Imana yaganiriye nawe, sinzi ico Imana yakuvugishije kera mu buzima bwawe, ariko ushobora kuraba condition yawe y'uyu munsi ukabona ico kintu niko kiraba kandi niko kirashika. Ndaje kandi gusubira kukwibutsa ngo imyaka ititura ibindi bintu byose sauf isezerano ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Kigira kabiri Imana yasezeraniye Abrahamu. Aha mu Bagalatiya tukiri muri iki cambere, nusome Galates chapitre 3 verset 16 kuri point ya mbere, uruvyaro. Nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano bona uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze iti imvyaro nk'uvuga benshi, yamara yavuze nk'uvuga umwe iti n'uruvyaro rwawe nigo Kristo. Nigo Kristo. Imana ntiyamubwiye imvyaro, ariko Imana yamubwiye uruvyaro. Nk'uko umenga Imana yari kibwira Abrahamu umuntu umwe, nk'uko umenga Abrahamu azovyara umwe. Ariko ntimwibaze ko ujya umwe ari Isaka, ariko umwanditsi w'Abagalatiya aragayishurirwa akavuga ngo urwo ruvyaro ni Kristo. Haleluya. Amasezerano yose ya Abrahamu ashitswa muri Kristo. Hama kandi natwebwe abizera tutari abisirayeli mu mubiri, tutakebwe, tutavuka mu bihugu by'Abarabu hariya muri kajya gace, tutavuka hajya ahantu, natwebwe twakira amasezerano y'Imana muri Kristo Yesu, kuko duhabwa amasezerano, duhabwa heritage y'Imana biciye muri Kristo Yesu. Nico gituma nk'uko abisirayeli bo mu mubiri bafise amasezerano, Bibiliya itwereka yuko natwebwe muri Kristo Yesu twagize access ku masezerano ya Abrahamu biciye muri Kristo, kuko niwe ruvyaro rusezeranirwa biciye muri Abrahamu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ikigira kabiri Imana yasezeraniye Abrahamu. Imana yasezeraniye Abrahamu ngo nzoguha igihugu, niyo twita terre promise. La fois passée narayibabwiye bafata Kanani, bafata za Yeriko, imiji igize hajya ahantu. Imana iramubwira ngo nzoguha igihugu. Vuga uti igihugu. Imana yamusezeraniye igihugu. Genèse chapitre 17 verset 8 haravuga ngo kandi wowe n'uruvyaro rwawe ruzokuvako, hanyuma nzobaha iki gihugu wabayemo uri nyambukira. Nico gihugu cose c'i Kanani kuba ishamvu y'ibihe vyose, nabo nzoba Imana yabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aho mwabaye nk'inyambukira nk'aba étranger nzohabaha. Mwahabaye muri aba étranger nzobaha wewe n'uruvyaro rwawe. Ico navuze cyose nzogikora. Ndashaka mubone gisi Mungu vraiment Mungu na jamini ya kweli. Mungu na jamini ni jewe. Nimukangwe nibi bimurubona ni jewe nzobikora. Haleluya. Vuga uti ni jewe, vuga uti niwe. Wana abantu b'Imana ibi bintu iyo mutareko muravyumva, wotanga kuja mu makarate n'amagymnastique mu gihugu ingene twogifata, kigihugu ingene twogira gute. Imana yabwiye Abrahamu ati ni jewe nzokiguha. Hari ibintu wowe udashobora kwiha, hari ibintu wowe udashobora kwishikanako, ariko hari ibintu bihagaze muri autorité y'Imana. Ni jewe sinzogiha wewe gusa, ariko n'uruvyaro rwawe. Murambona abantu b'abakristo bafata ama position rimwe na rimwe ku bintu biba biriko biraba mu isi. Ndashaka kubabwira ngo isi mugomba kwirabira muri Bibiliya. Ndaza kukivuga imbere gatoya.
Yesu ashimwe cyane. Point igira gatatu, kiri Imana yasezeraniye Abrahamu, nzoguha ihanga. Nzokuvugira ihanga, nzokugira une nation. Biratandukanye na pays, nation na pays. Nzokuvana mu ihanga. Genèse 12 verset 2 haravuga ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigira rurangiranwa, ndarigira rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Bwana asifiwe sana. Imana yamwemereye ko azomugira rurangiranwa, azomugira ihanga rikomeye. Ni bande bari ngaha muri ngaho no musi muri kino gitondo muzi ko Israeli ikomeye. Israeli ifise population nibaza iri hafi nka population yo Burundi. Ako nagahugu gafise amanyama, nagahugu gakora ivyo gashaka, nagahugu badahana, nagahugu mwese kabasarisha naho mukunda abapalestiniye mukagira gute. Ariko ijya n'isezerano Imana yahaye Abrahamu, nzokugira ihanga rikomeye. Hariho amasezerano y'ubwoko bubiri. Harayo twita amasezerano conditionnel, nayo twita amasezerano inconditionnel. N'amasezerano afise ibisabwa n'amasezerano adafise ibisabwa. Mu masezerano ataca afise asabwa, Imana yabwiye Abrahamu ngo wewe uzoguhezagira, nzomuhezagira, kandi nzokugira ihanga rikomeye. Mu vyo Imana yabwiye Israeli, bimwe yaramaze kubikora, ibindi gushika muri Apocalypse chapitre 20 bizokogwa, hari ibitarabo. Ariko histoire y'isi ntushobora kwinyora Israeli kuko irakonta cyane. Unayirabiye ko ushobora ko interpreta Apocalypse cyangwa ukamenya ibihe isi igezwemo. So isi ihagaze ku ijambo. Haleluya. Aramubwiye ngo je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Haleluya. Ngira ngo menda bibutsa yuko ikintu cyose muza kumva kuri Abrahamu kiri valable no kuri wewe, kuko nawe wahawe kugira access ku masezerano mu kwizera biciye muri Kristo Yesu, kandi we ruvyaro aya masezerano yose ajako. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ikigira kane Imana yemereye Abrahamu, yamwemereye ngo nzoguha ukurindwa, nzoguhezagira kandi uzorindwa. Genèse chapitre 12 verset 3 haravuga ngo abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe ni imiryango yose yo mu isi izohiga umugisha. Oriyo yuko wewe uvumwa bigagufata, ahubwo n'abandi bose mu isi bazohezagirirwa muri wewe. Ni bande ngaha muri kino gitondo bizera umuvumo? Shango je hariho umuvumo. Opasa mu musenge ngo je hariho umuvumo. Ngenda kwibutse yuko haleluya, Bibiri ivuga ngo wewe uri isoko ry'umugisha ku mahanga. Bibiri ikanavuga ngo uzokuvuma ahubwo bizomugarukako, ahubwo uzohishurirwa gusa akakubera umugisha, nawe ubwiwe azobahejeje guhezagirwa. So iyo uri kurirabira mu majambo yo ngaha mu isi, ugomba kwimenya wewe urinde, wewe uhagaze he, wewe wabaye iki, wewe wagizwe iki. Naho abana bawe boguma bagwaragurika, reka kuza kuvuga ngo umuvumo, no, fata autorite. Reka kumbwira ngo tante ngo shango hari umuntu wiwanya reka aragukorera ko. Bantu b'Imana nimubareke bakore, kuko nabone bariko bakora ivyabo. Ariko kandi nubwo Farao yashoboye guproduiza inzoka, ariko inzoka ya Mose yarazimize. Sinanka réalité spirituelle yo muri monde des ténèbres, ariko nemera yuko twebwe tugwana nayo tugomba kuba dufise conscience iri hejuru ya réalité yacu spirituelle, n'aya masezerano tuyatahura kugira ngo dutangiye kugenda gusenga ntitugende twikanga tutaramutsa n'abantu dusigaye turi bagatinya shengero ngo hari umuntu ariko aradutanga. Kuko wewe umviriza, imbere yuko ujya umuntu agutanga muri Kristo Yesu, wewe waramaze gutangwa, warabambwe, warapfuye, warazutse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wicaranye nawe, haleluya, ahantu ho mu ijuru. Iyo niyo position yawe.
ibi utabitahura uzotahura ayo mangetengete, kandi niwatangura kugira ukwizera kurimo vene, kurimo ubumara, ukwizera kwawe kuraba affecte, kandi comportement yawe irahinduka, kandi ubuzima bwawe burahinduka. Iyo ngiye rero gusenga, singenda gusenga nk'umuntu arondera protection. Kubera iki? Kuko iri sezerano Imana ihaye Abrahamu rigira kane, Imana imusezeranira umugisha na protection divine. Bebwa mwari mubizi ko ijuru ribahagarariye? Wari ubizi yuko ijuru riri mu ruhande rwawe? Wari ubizi ko hariho protection divine ku buzima bwawe? Imana yarabwiye Abrahamu ngo nzohezagira, nzovuma. Uravyumva? Kandi imiryango yo mu isi izohezagirwa muri wewe. Wewe nturi probleme ku Burundi, wewe uri inyishu ku Burundi. Wewe nturi kibazo kuri famiye yawe, wewe uri inyishu kuri famiye yawe. Nimba hari umuntu ngaho no munsi uri probleme kuri famiye yawe, hindura statut. Uvuga uti ndikunkumuye umucafu wa Satani, kuko ico nagizwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Nagizwe kuba umugisha mu muryango wanje. Nta kuntu bokwama bakoranije amanama banyiga. Jewe sindi ishure, kandi jewe sindi kayo kwiga, ahubwo jewe ndi benediction. Reka ibintu bihinduke, bamenye ko Yesu hari ico yakoze mu buzima bwanje, ahubwo bagaruke kumpanuza. Aho bankumiriye bavuge ngo garuka gira ico uvuze, kubera ico Yesu yakoze mu buzima bwanje. Iyo niyo identite yawe, uko nikusa, uko niko wagizwe. Ariko kandi birasaba ukwizera kugira ngo wakire ico muri Kristo Yesu, kuko waragizwe. Aya majambo Imana ikiyabwira umupagani asenga ibigirwamana yitwa Abrahamu, irikiramubwira ati Abrahamu, uri umuntu muto aho uri, ariko muri jewe ndakubona muri kintu kinini. Wonyemerera ukankurikira, je nkakwiyambikira. Yesu ashimwe cyane. Je nkabikora. Abrahamu amaze kwizera, naho atarayizi kandi akaba atazi imujanye, arasohoka yizera iyavuze ko ishobora gushitsa, arasohoka. Mbega ntiyagize intege nke? Mbega ntiyigeze agira ubwoba? Mbega ntiyageze igihe cyo gukekeranya? Ego byaramushikiye, ariko Imana ishimwe. Imana ntimutwereka Abrahamu mu ntege nke ziwe. Abaheburayo ntibamutwigisha mu byamunaniye, Abaheburayo bamutwandikira bamutubwira mu byo yashoboye, kuko ivyo ushoboye biraruta intege nke zawe. Kandi wowe nturi defini mu byakunaniye, ariko wowe uri defini no kwizera, kuko kwizera niko kwakugiza umuntu ari exceptionnel. En dehors ya foi, twese twari abantu bapfuye bababandi ngaha mu gisagara, ariko kubwo kwizera twagizwe ico tutari gushobora kuba iyo tutizera iyakoze niyaduhamagaye. Come on. Hallelujah. Hari abantu ngaha bagizwe ikintu muri Kristo Yesu. Hari abantu ngaha bakiriye akaranga gashasha. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana mugomba kwibonera mu maso y'amasezerano y'Imana. N'ayahandi ho ndabarahiye, munakufa tutawazika na munakufa rubaya. Ego. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Siniko ndavuga mort physique, kuko gupfa muri physique twese turapfa, kandi tuzopfa, kandi fine tuzoja mu ijuru, kuko turi des êtres éternels. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndiko ndavuga kubaho uri malheur kandi ufise isezerano, just kuko wabuze ukwizera kuko yakira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iri sezerano Imana iragaruka Abrahamu yamaze gupfa, ikaze kagibutsa Yakobo. Soma Genèse chapitre 26 verset 3. Genèse 26 verset 3. Aha. Urasuhukiye muri iki gihugu, nanje nzobana nawe nguha umugisha, kuko wewe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu byose, kandi nzokomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Nzokomeza indahiro narahiye Abrahamu so, nawe mwuzukuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nawe mwuzukuru wa Abrahamu. Ndagarutse kukubwira ibyo nabwiye Yesu. Ndaje gusubira kukwibutsa yuko ibyo nemereye papa wanyu namwebwe nzobikora. Iki gihugu nzokibaha, muzokibamwo, muzogitegeka. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Genèse 28:13-14. 28:13-14. 28:13-14. Aha. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu, aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru. Imana irikiri presenta, ndi Imana ya Abrahamu sogokuru.
Imana ya Isaka, Mana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo, iki gihugu murimo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba, ruzoshika iburengerazuba busanza yari benshi, n'iburasirazuba, n'iburaruko, n'ibumanuko, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndababaza ikibazo c'ubwenge rero, tugaruke mu bintu biri logique. Ninde muntu ashobora kundabira buno nyene kuri ChatGPT ngaha anya gucuma nombre ni mumbarire population ya Israel ingana gute, ni bangahe? Les yeux fermés nta nibadije ntibashobora gushika 15 millions. Sivyo? Sinibaza ko bashika 15 millions. None mbaririza abo bantu Imana yavuze bazokwiragira bagasanzara ku isi yose bakangana n'umusenyi, babaza uti ni Israeli yo mu mubiri? Mumva ari Israeli yo mu mubiri? Imana ipfumira ihe sezerano abahindi canke ikahira isezerano abashinwa, wovuga uti bazosanzara kuko nta hantu muri no myaka nabaza umushinwa atarashika, no mu misozi ya ruguru usanga bariko barimba ibintu, sivyo? Yesu ashimwe cyane. Hama ndababaza, mwibaza yuko homara 100 ans Yesu ataraza gutora ishengero, abisirayeli boshika kuri 200,000 ya population. Gendo ndabire moyenne y'abisirayeli bavyara abana bangahe ku mugore, tuce tugira projection turabe bazoba bangana gute muri 2000 plus 100 uno munsi, ibishoboka. Ariko ni bandi Imana yavuze ko bazosanzara bagakwira mu isi yose bakamera nk'umucanga wo ku kiyaga, ni shengero nabizera, kuko ubutumwa bwiza buzoshika hose, abantu barakizwa mu isi. Nta gace ko muri Azi katari visite, no gushika no mu gihugu nka Chine yahora yanka eglise igasenga underground, no munsi imwe mu eglise akomeye mu isi, communauté chrétienne iri mu Bushinwa. Ubutumwa buravugwa, genda za Indonesia, genda Philippines, ja hehe, ja mu macoin, genda hehe. La Bible est le livre le plus traduit au monde. Il est traduit mu malangue ya mbere. La Bible niyo bestseller, nico gitabo cama kidandazwa cyane mu isi, ntibakishira no muri classement. Imyaka ingahe myinshi heze bira nico gitabo kidandazwa. Ubutumwa bwiza nico gitabo ca mbere ukura vyumva kiri mu madialect ndetse no mu malangue ari hokonu. Nukuvuga ngo ubutumwa bwiza buriko buravugwa, Yesu ariko aravugwa, abantu bariko barakizwa, abantu barakizwa ku bwinshi. Ariko ibi vyose Imana yarabibwiye Abrahamu, iravyibutsa Yakobo, iravuga ngo uru ruvyaro ruzosanzara rushike ku mpera y'isi. Nta hantu na hamwe wogenda mu isi ngo ntuhasange n'umukristo, naho woja no mu bihugu vy'Abarabu bafise autorisation zo gusenga, naho woja za Iran ukaja za Arabie Saoudite, hama hari ama communauté chrétienne, nta hantu. Kandi izo sushe ntoya zera ahantu hamwe ari ntoya. Muri réveil igiye gusukwa imbere y'uko umuhero w'isi uzoza, abantu bazokizwa ku bwinshi. Yesu azokwimenyekanisha abantu ku bwinshi, atanu urinze rimwe na rimwe araza kuvuga, ariko yiyereka abantu, kuko imbere y'uko umuhero uza Imana iriko irarimbura. Turi ku masaha ya nyuma, ariko ibi vyose biriko birashitsa amasezerano Imana yasezeraniye Israeli. Amwe yarashitse bari mu gihugu c'isezerano, ariko ayandi ntarashika, kuko azoshika Imana ihejeje ku exercer jugement ya nyuma, nkuko tubibona muri Apocalypse, aho tubona Imana izoza igasubira ikabacungura, ikabagarukira, ikabazana, kuko Imana aravuga ngo ku bwa Abrahamu nzobikora. Nimba ari ihanga rigoye ryishe Yesu, rigari ku mutwe, rigoye, riri compliqué, et bien n'abajuifu kujya mubona batikurana n'Abarabu n'amapeuple ari compliqué. Ubaravye bajya abantu, je ndafise abagenzi namenye b'Abayuda, n'abantu bari compliqué, n'abantu bafise umutwe ukomeye, ukura vyumva. Ariko kujya kuntu bameze, Imana ikabashavurira, ikanavuga ngo ndicuza igituma naremye umuntu. Ariko yibutse Abrahamu, iraza ikavuga ngo ico navuze nzogishitse. Bantu b'Imana, Imana hakwibesha yoheba. Nico gituma nshaka rero kurangiza ivy'uno munsi, shaka kuvuga ko
shaka kurangiza nibutse ishengero. Force yacu ntihagaze mu ndirimbo zacu canke mu masengesho yacu canke mu bikorane vyacu. Force y'ishengero ihagaze muri parole, ihagaze mu masezerano. Haleluya. Iyo uyatahura arafekta ingene ubaho, iyo utayatahura birafekta ingene ubaho. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Romains chapitre 11 verset 1 et 2. Abaroma 11:1-2 aravuga ngo nuko ndabaza mbega Imana yaciye abantu bayo ekanamba kuko nanje ndi umwisirayeli wo mu ruvyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyataye abantu bayo yamenye kera, canke ntimuzi yuko ivyanditswe bivuga kuri Eliya ko yareze abisirayeli ku Mana. Haleluya. Paulo avuze muri iyi chapitre ikintu gikomeye. Aravuze ngo mbega ntimuzi yuko Eliya igihe yazi imbere y'Imana yarareze abantu b'Imana, ko abantu b'Imana barayigoye. Ariko abantu bariko baribaza ikibazo bakavuga ati mbega kuko Imana idashitse amasezerano kuri Isirayeli ni kubera iki? Mbega Imana yo barataye abantu bayo? Ni iki kibazo twibaza muri Romains chapitre 11 verset 1. Mbega Imana yo barataye abantu bayo? Mbega Imana iraheba abantu bayo? Paulo aravuga ati no, Imana ntiyataye abantu bayo, kuko la preuve en est que na jewe ndi umuyuda kandi nkomoka mu muryango wa Benjamin. Nimba nanje naragiriwe ubuntu na Yesu nkaba ndi umuyuda, ni preuve yuko Imana itataye abantu bayo. Ariko mu yandi majambo abantu bayo babuze ukwizera mu vyasezeranywe bituma badashikwako. Ndashaka kuvuga ngo mu buzima bwawe urashobora kwibona nk'umuntu ari abandone canke yatawe, canke ukabona uri umuntu menga ivyawe ntibigenda atari uko Imana yagutaye. Ako ndagomba kukibutsa yuko Imana itataye abantu bayo, ariko Imana iri ready, Imana irahagurutse, Imana ihagarare n'abantu bayo, ariko birasaba yuko abantu bayo bizera icivuga. Kimwe mu bintu bitugoye kandi bitugora muri no myaka nuko bitunanira kwizera ijambo rivuga. Ako ndabibutse yuko ijambo rivuga nukuri kurusha ico science, kurusha ico ubwenge bwawe, kurusha ico condition yawe kwereka. Uko muranyivuga abantu b'Imana, uzomera nk'intabwa igihe cyose utazokwizera ico Imana yavuze. Uzomera nk'umuhigwe igihe cyose uzokwizera ico ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Rero ndangize mvuga ngo iyo tuvuze ngo uyu ni umwaka wo kwambikwa n'Uhoraho, mbega uravyizera? Uravyemera? Uravyumva? Uraza ahantu mu kibanza, jewe ijambo tuba duhagaze ko mu mwaka riramfasha. Hari igihe ugira stress, hari igihe wumva uragize dute ku kintu kanaka, hari igihe wumva umengo uragize gute, ariko ntushobora kwibaza igendera ijambo je riko rirankorera. Iyo ngize ikintu canke iyo nuyumvise ndi limite mu kintu canke nkumva nkabora nka constata limitation zanje canke ukudashobora kwanje, namaca nibuka ngo Uhoraho azonyambika. Haleluya. Ni sezerano ndarihagazeko, ndaryubakirako. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko bimwe mu vya guhamagarira si uzobikora, ni wazobikora muri wewe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero ko dufise indwi tugiyemo y'amasengesho. Haleluya. Uzane karne tugiye kwiga isezerano, ukwizera n'amasengesho. Ikintu mfise mu kwizera kwanje muri uno mwaka wa 2026 ndavyira ijambo turiko turigako, nizera ko hari abantu benshi amasengesho yabagiye guhinduka. Mpwemu yararantahuje iki kintu. Washobora kugira ingabo z'abasenzi basengera mu kinyoma. Afrika irafise ingabo z'abasenzi ariko basengera mu kinyoma. Bene abo basenzi ntibashobora no guhindura n'igikwasho canke n'isazi, kuko nta impact, nta efficacité bafise. Kuko rimwe na rimwe twibaza ko gusenga ari uguteba. Hariho n'amaterme yaje avuga ngo guteba imbere y'Imana. Aho ngenda kugiye ko Yesu ahuye n'abadayimoni ntiyateba imbere y'Imana. Yaravuga ngo imuka ugende. Eliya igihe yaza gusaba umuriro yavuze ngo data ndazi.
So force ya prière ntihagaze muri longueur, force ya prière ihagaze muri content y'ugusenga, icyo atahura, icyo ahishuriwe. Ndasenga ngo Imana irevolutione amasengesho yawe bihagaze mu cyo utahura kuri yo, n'icyo wumva kuri yo, n'icyo usobanukiwe kuri yo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka, nta kibi na kimwe cy'umubi kizogira icyo kigize gute, nta kibi na kimwe. Niwaja gusenga rero ukaba uri muri combat spirituel, ukaba ukeneye ibihinduka nibiba debloke, hagarara muri autorité Satani umubwire aho akwiye kuba ahariho. Kandi ntugerageze gukora ibintu byinshi kugira ngo Satani agende. Bakubwira ngo shango bene ivyo bibazo ugomba kwisonzesha, ariko rero cette fois-ci sec, kandi sec ya 21 canke ibiki. Bantu b'Imana nababwiye ngo ukwizera n'ukuboko kumpa kwakira ivy'Imana, ariko danger na opposition ku kwizera ni ibikorwa vyacu. Iyo mfise ibikorwa nakoze vyinshi birantera kwemera ko Imana iza kunyumva kuko nakoze ibikorwa. Ikinara kigize ntibihagaze ku byo wagize n'ibyo utagize, bihagaze ku kwizera. Kuko Imana ntiyafashe umugisha wawe ngo iwushire kwa magufuri ngo hamucuza kuyugurura ngo bomore. Oya, Imana yarafashe amasezerano irayugurura kugira ngo wowe uyaccessingeko. Ariko igikenewe wewe ni ikihe? Ukeneye gutahura ivyawe mbega nibihe, ivyo wemerewe nibihe, igikoresho gikenewe kugira ngo kivyakire ni ikihe? Mbega wari ubizi yuko ushobora gusenga cane ariko ukaba ufise ukwizera guke cane? Kubera iki? Kuko iyo winyegeza mu cukoze, force yawe iri muri performance personnelle. Ariko iyo umuntu yizera ntiyubakira kuri performance personnelle. Iyo umuntu yizeye yubakira kuko Imana yavuganye nawe, no kuyimenya, no kuyitahura, no kumenya ubwizigwa bwayo, no kumenya urukundo mukunda, akava ngo kubera nkunda ikinya ni canje. Ubu rero ni wasenga cyane ugafata umwanya munini imbere y'Imana, impamvu yawe ahanini iba ari yo kunywana nawe. Uvuga uti nyinjira. Haleluya. Nyuzuza ubuntu bwawe, filmi nipakie ni jaze, nyuzuza ivyawe. Haleluya. Nyuzuza ivyawe kugira ngo mbe ico nkwiye kuba. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndangirize kuri Jean, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Tuje dusenga 1 Jean chapitre 5 verset 4 et 5. Haravuga ngo kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Iyo niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, no kwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Haleluya. Mumfasha tukavugira ijambo uvuga kuko icavyawe cose ni Imana. Mufise volume nkeya. Kuko icavyawe cose ni Imana. Kuko icavyawe cose ni Imana. Reka tubiformule neza kugira ngo umenye icavyawe ni Imana. Kuko uwakijijwe wese, kubera uwakijijwe wese anesha isi. Bisobanura ngo systeme yose maléfique, diabolique, système mondain, aho Yesu yavuze ngo le prince de ce monde, Satani yitwa umwami w'isi,
niwe ategeka isi, niwe akontorora amasysteme, niwe akontorora politike y'isi, niwe akontorora amatandanse, niwe akontorora mode, niwe akontorora ingene mwambara, niwe akontorora ibintu byinshi biri ngaha mu isi, ibyo twita trend, ibiharawe, ibigezweho, niwe akontorora consommation, niwe akontorora isi, akontorora uturere kanaka, afise abagenero mu isi batandukanye, bafise ahantu hose ugene bahafata. Nico gituma uzosanga ahantu mu isi hafiswe n'abadayimoni batandukanye bakontorora. Abajapone ntibashaka kugira mariage, ntibashaka kuvyara, batanguye kuryamana n'ibipupe kuko badashaka kurondoka. Ukamubaza ngo ushaka kuryamana n'igipupe n'ikirobo ngo ntikinstressa, uravyumva? Bagizwe no kubaho na masturbation, niyo tendance yabo. Europe irikirahera, isi irikiragira gute? Abandi basenga inka, abandi bagira gute? Abandi twishwe n'ubukene n'ibindi bibazo byose. Isi arayikontorora, afise impwemu zikontorora region zose z'isi. Kandi Bibiliya ikavuga ngo n'ibanga rya Antikristo ryaratanguye gukora. Ariko igituma Antikristo atararekugwa ngo akore ku mugaragaro, ngo akore mu mwidegemvyo, ni kubera ishengero rya Kristo rikiri mu isi. Aya magorwa tubona mu isi ni makeya ugereranije amagorwa azoza ishengero ryamara kuduzwa. Ariko nk'uko Imana yabwiye Abrahamu ngo nzokugira umugisha ku mahanga, una munsi mwebwe mwakijijwe muri umugisha ku mahanga kubera ku bwanyu mukiri mu isi, muri umugeni wa Kristo. Isi iracari mu gahengwe ugereranije n'ibibazo bizoyishikako. Izo mpwemu rero zose zikontorora zituma abagabo barara mu kabari bugaca bagakesha, basanzwe bakenye none nibagitaha muhira. Wowe ukibaza ngo n'umugore agutelefone ukamubwira ngo ndeka ndakubwire ngo ntuzusubire ndi mu bantu, ntuzusubire kugira gute kumpamagara. Reka mugabo ndakubwire ngo hariho controle uri munsi yayo, hari ikintu kigutegeka, kuko nibiri normal muri ubu bukene bwa Bujumbura ingene ukesha imisi yose do lundi à vendredi, nibiri normal kandi uri umu intellectuel. Mushaka mvuga abagore zobavuga undi munsi. Yesu ashimwe cyane, haleluya, Bwana asifiwe sana. Ngenda babwire ngo ibintu byose mubona birafise impwemu ibikontrol. Ariko umva isezerano ku bavyawe na Kristo, baravuga ngo ariko icavyawe n'Imana cyose kirashobora kuvuga no, kirashobora kuvuga ngo ndataha, kirashobora kuvuga ngo sinjayo, kirashobora kuvuga ngo ibintu ntavyonjamo, kirashobora kuvuga ngo ibintu ntavyonshaka. Uwavyawe arafise kapasite yo kuvuga no, arafise kapasite yo gukontrola umubiri wiwe, arafise kapasite yo gukontrola iyaja n'iyataja, arafise kapasite yo gusaba pardon. Ikivyawe n'Imana cyose kigagira gute? Kiranesha ivyo abandi batanesha. Nitukiri anda autorite diabolique, nitukiri abaja ba Satani, ariko twarabohowe twinjizwa mu isezerano, turi umugisha ntituri probleme, turi umugisha ntituri umuvumo. Ntibazokwicare ngo bakuganireko kubera wabaye ikibazo, ahubwo nushike uvuga uti inama ziraheze, ahubwo nimumbwire ndabafashe gukemura ibisigaye sinkirimo. Suramo itu cavyawe n'Imana cyose. Suramo itu cavyawe n'Imana cyose. Vuga uti apana bamwe bamwe, oya bose, na wewe nanje twese ngaha icavyawe n'Imana cyose kiranesha isi. Reka kuza kumenya ngo pastor ngo biragoye ngo Satani arakomeye, iyo predication ndayanse mu izina rya Yesu Kristo. Sinkeneye kunyigisha ko Satani akomeye, ariko nanje nje kukwigisha ko Imana yawe yakuvyaye irakomeye, irakomeye kurusha uko Satani akomeye. Harageze ko ishengero rimenya inkomezi z'Imana, harageze ko abera bamenya inkomezi z'Imana, haramenyeze ko bavyawe bamenya inkomezi za papa. Usomye Bibiliya, usomye Nouveau Testament, usomye ama Evangile, usomye ama Epitre,
Bibiri twigisha gake cyane Satani ari ignore. Vuga uti ignore. Nuko atahari, arahari, ariko ari tellement faible ugereranije ncakoretse ku musaraba, ku buryo ari mentionné gake cyane, aho banamuvuga bamuvuga bamwimuye. Namwe mwamugize impamvu yo gusenga. Ngo vyukasha ugira ikisha, oya sisenga kubera Satani Mana yanje, nsenga kubera nyene nanje vyagwa na Adamu, kandi sindi umuntu w'imwemu, ndi umunyamubiri, ndakeneye kumenya ibigize ivyo nahawe. C'est ça l'objet de ma prière. C'est ça l'objet de ma prière. Haleluya. Aha, kimari weze kuvuga kuko icavyawe n'Imana cose kineshisi. Iyo niyo ntsinzi yacu yatsinze isi. Iyo niyo ntsinzi yacu yatsinze isi. Uwo murumva ko isi yamaze gutsinda, noneho kugwana niki? Aha, iyo niyo ntsinzi yatsinze ni ukwizera kwacu. Wumvise victoire yawe ahantu yugariye? Mu kwizera kwawe, mu kwizera kwawe, mu kwizera kwawe. Kandi nta nari mu kwizera kungana ku bantu bose, umwe wese kungana na information afise ku masezerano. Yesu ashimwe cyane, ariko intsinzi yawe ihagaze ku kwizera kwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ako ndashaka uhaguruka uvuga uti Imana yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho, urukundo rwiwe isezerano yangiriye ritazovaho namba ibizobaho, urukundo rwiwe niho zibera. Suramutse yarasezeranye, yarasezeranye naho ibintu bizomera nabi, naho ibintu bizomera kumenga biriko biranka byananiranye, naho uzobona ibyo wicaye kumenga byose biriko biranyeganyezwa ntibigishobora guhagarara, naho uzobona umenga byaherutse ntibinakihari. Urukundo rwiwe, urukundo rwiwe isezerano, isezerano yagiye bitazovaho namba ibizobaho, urukundo niho zibera, niho zibera. Malaika, oh yeah,
zanje iyo ndemerewe ubigerageza canke iyo nsitaye ikimagurutsa kikaminege nuko nibuka kuwa uzatazomera urukundo rwiwe niho zibera munegenge zanje iyo ndemerewe mu bigerageza canke iyo nsitaye ikimagurutsa kikaminege nuko nibuka kuwa uzazobibamo mu rukundo rwiwe niho zibera kukuzi nakegeranya ko ntaruvuca haramarayika canke ibigeragezo navyo mw'ijuru ntabiriyo nabizoza jomura mu rukundo rwiwe yesu mwami wanje yo kukuzi nakekeranya narupfu canke oya n'abamarayika canke ibigeragezo ntabiriho ntabizoza nta ngwara ntabibazo vyobura mu rukundo rwa yesu mwami wanje. Urashobora kuduza amaboko yawe aho uhagaze aho wicaye. Thank you Jesus. Turagushimiye Mana, imitima yacu irakunezerewe uno munsi Mana. Warasezeranye Mana yo mw'ijuru, kandi ico watuvuze ko Mana, ico wabitse Mana ukakibikira abera Mana, ishamvu ryawe kubawe murage wacu muri Kristo Yesu. Ijambo ryawe rivuga ngo turabaraganwa na Kristo, niwe mfura mu bana b'Imana, natwe turabavukanye biwe, twahawe kuvyiwe naho tutanyowe ku gikombe ciwe, twahawe ku mugisha wiwe naho tutasangiye ku mubabaro wiwe n'igihano camuguye ko caturonkesheje amahoro Mana. Biciye muri we Mana habayeho amahoro hagati ya twebwe n'Imana. Biciye muri we Mana amacakubiri yarahavuye, aho twari dutandukanijwe n'Imana ibihe bidashira, aho ibihe bidashira twari turi kondane kuzobaho eternellement turi mu muriro udahera. Biciye muco Yesu yakoze Mana twarakiriwe tugirwa abana mu nzu yawe Mana yo mw'ijuru, turahishurirwa ku bw'Mpwemu Yera, turavyagwa ubu turi cavyawe n'Imana. Ntitwavutse kubera ubugombe bw'umugabo n'umugore gusa, ariko hejuru yuko abavyeyi bashatse abana, ariko na wewe Mana warashatse abana. Abari kure warabegeje hafi, abari hafi warabegeje Mana. Udushira mu ruhongore, utugira abana bawe kugira ngo dusangize amasezerano meza y'akaburarugero, kugira ngo twinjize mu isezerano ry'intahava Mana. Hari igihe dukekeranya, hari igihe tugira ubwoba,
hari igihe Mana yo mu ijuru amakuru mabi aba menshi mu buzima bwacu, hari igihe imiryango umenga irugaye, hari igihe umenga ntituriko turavansa, hari igihe umenga biragoye, ariko Mana yo mu ijuru ndasenga kugira ngo igihe cyose Mana iyo tuje muri presence yawe, iyo tuje Mana imbere yawe, twaba turi mu cumba, twaba turi kumwe n'abandi, iyo twakoranye cyangwa turi twenyene, ndasenga ngo Mana ijwi ryawe, amasezerano yawe yibutswe abantu bawe, amasezerano yawe abe ayagarukana mu mitima yacu. Mana ndasengeye ishengero rya Life Center n'abadukurikira n'abashitsi n'abumva bari kure. Mana ndasenze ngo Mana muri uyu mwaka wa 2026 wongere inyota y'ijambo, wongere inyota y'ijambo, wongere ihishurirwa ry'ijambo, wongere ubusabane bw'abantu bawe n'ijambo. Mana ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo abasenga, ingabo zikunda gusenga zahagurutse gusenga, Mana bagaruke mu ijambo, kuko waravuze ngo nitwaba muri wewe amajambo yawe akaba muri twebwe, ico tuzosaba cose kizomera uko. Mana iyo turi mu ijambo biri increasinga autorite yacu mu buryo bw'impwemu. Ndasengeye abari hano hantu Mana kugira ngo bacike abazi, kugira ngo babeho neza. Urakoze Mana muri kino gitondo, haleluya, yuko twibukije isezerano, yuko icafu yawe kinesha isi. Waraduhaye kunesha byose, reka abantu bawe bagende banesha iminsi yabo yose yo kubaho, y'uyu mwaka bakubone baneshe, maze Mana tugaruke ngaha tugutazire, tuvuge ngo yabaye umwizigirwa. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Semeni amina. Haleluya.